Bakunzi b'ishirahamwe BMBC turabaramukije. Je muri kumwe nitwa Uwamahoro Ashiye. Uyu munsi tukaba tugomba tubayagishe turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe BMBC ndetse hamwe n'abandi dusanzwe dukorana, aho mbere twazindukanye twese uyu munsi kubera ko turi mu kwezi twahariye ico no kwita kuranforsa amakapasite. Rero twashaka umuyobozi mukuru atuyagire bitunganije gute, bigenda gute, mbega nibiki turiko turigako, tutiriwe turarandira gose. Reka tuguhe ikaze muyobozi mukuru uyagire abariko baratwumviriza. Ashere urakoze. Nanje nitwa David Ntamakuriro, nkabandi umuyobozi wa BMBC, nkabandi umufundi umwe mu bo BMBC isanzwe ifise. Hanyuma rero nkuko mubize muri BMBC twege turigisha abakozi kandi regiriye rema nkuko muzi twama tubivuga, twege twemeza yuko mu gihugu cy'u Burundi ibintu vya ressources zimene bigoyagoye. Shatse kuvuga kugira ngo uronke abantu bazi umwuga cyane nk'ivyo kubaka, ni ibintu tuko turubaka, abandi bose bariko baramenyera kubaka, biga kubaka amabarabara, biga kubaka amazu ya kijambere. Rero twe twishiramo ryubaka amazu haciye imyaka 10. Rero mu myaka iheze twarahinduye ukuntu dukora. Kera umukozi yaza muri BMBC atubwira ati ndume engineer, katubwira ati niwicare ngaha ukore ivyakuzanye. Uri engineer urabizi. Hace nk'imyaka 3 usanga twarihenze, kazana umuntu kamwicareka ahantu ntashobora ibintu mwiteze. Turabona duti uwo twokwangaje wese ngaha muri BMBC tutamwigishije ntavyo yomenya ivyo dushaka ko akora. Niwe reko yatanga systeme yuko uje ngaha umuntu wese aza ngaha tubanza kumwigisha. Woba uzanye diplome y'umu architect ukazana diplome y'umu engineer, tubanza kwigishiriza kugira ngo ushikire kuri competence zotuma tugusaba ibintu byinshi ukabiduha. Novuga nk'akarorero, benshi ngaha dukorana usanga barize ivyigwa bijanye na architecture, nabo muri secretariat, nabo muri comptabilité, nabo muri ressources humaines. Tutakwigishije ivyo kubaka ntidukoramo kuko ntivyokunda. Ntidushaka umuntu twebwe avuga ngo nize informatique hanyuma azimbere mu engineer abone umengana inzatsa. Rero ni nkaho dufite ishure turaho umuntu ubushobozi atize kaminuza y'ivyo kubaka, tukabona duti naho uhora no mu engineer wewe mujunjarika ndabitahura. Yego nta diplome ngaha dutanga tuvuye ngo turamuhaye akombye canke mu vyo kubaka. Mugabo abantu bakora ngaha uwo ari we wese ntiyohora no mu engineer ngo mutera ubwoba kirumvikana. Rero bisigura iki? Ubwo bushobozi twabushizeko kubera yuko abakozi bacu turabigisha tutarazi ivyo bazi. Uri mu engineer uriga kuko turakora ibintu ngaho utoza ushoboye naho uvuye hehe kwiga hehe. Tutagwisha utomenya burya kubaka inzu ni experience, ko tumaze imyaka 10 tubaka amazu y'abantu. Rero twaragize experience itari ntoyi, sivyo? Rero uye nivyo byadukoranije. Difference uko turi ngaha twese turabantu kwita turi confirmer muri ivyo kubaka. Bamwe n'aba engineer, abandi n'aba technicien, abandi abakora muri administration ngaha, hariho n'abatari ngaha. Mugabo twari tukabona ino equipe ya mbere kubera abandi bariko batwakira ku mashantier. Twayigize rero mois spécial renforcement de capacity building, aho abakozi bakuru ba BMBC uhereye kuri je umuyobozi wa BMBC turiko turanforce ubushobozi biturutse hanini kuvyuko amaregistre dukoresha arahindagurika. Ayo dukoresha mu gushushanya, mu guharura, mu gupanga akazi arahindagurika. Rero nk'ubu twaravuze ati muri 2022 twatumaze equipe y'abanjere nk'abangahe n'ababafasha turiko turabaronsa ubushobozi bazodupartage. Kirumvikana ico gituma nanjye mbona ariko ndiga jewe mwege mukiza n'abakiza nije nabigishije ukuntu bakora bino bintu mugo kubera amabanga amafisare yisumbuye aguma arushiza gukura. Nk'ubuye nange musigaye mundusha bino bintu turabatuma kubikora cyane mukandusha mukandenga. Rero nanjye ndiko ndiga ivyigwa muri ko maradushikiriza, tumaze amezi twarabahaye formation namwe kugira ngo mushobe kuvyiga. Uburange muko marabidushikiriza. Voilà, abandi nabo bivanye nk'abakora muri administration nka departement yo gukora amadevi n'ibindi, nabo nyene bariko nabo nyene bararonsa ubushobozi mu byo guharura bugezweho. Tuverisha akamaro gisere bakoresha bagumye bakura muri iyo naho babikora. Eske ubu trike bwose urabuze kugira ngo umukozi muri BMBC
nakore gusa ibintu mu buryo busanzwe agire n'ubushobozi naho yoja ahandi hantu gukora ikindi kintu azavuga ati umuntu yarakoze muri entreprise ikomeye sivyo. Nivyo rero sinova ngo ni birebire, ubuhinga dufise burakwiye, turi abahinga beza mu Burundi, burya nta bantu baturusha cyane muri ivyo gukora ivyigwa. Ivyo nayivuze, abantu bategura ivyigwa by'amahoteli, ivyo bibuga, amabarabara, ibintu vyinshi. Burya mwumvise ariko ari idoga ngo amabatswe nabi canke ibindi bintu by'abandi basanzwe. Nuko batikora ku bantu katwenka BMBC. Nko muri architecture tugeze kure n'ama entreprise akwiye kudara twitura. Mbere aratwitura sivyo? Urabona entreprise zanyu ivyigwa ngaha tukayikorera. Kubera tuguma tugira bino bintu byo kwiyigisha ibigezweho. Kirumvikana. Je nta bintu byinshi navuga rero, nugira ngo abakozi bacu bamenye ubuhinga burebure. Aha turi kumwe n'abarchitecte, turi kumwe n'aba dessinateur, turi kumwe n'aba maître, turi kumwe n'abakora muri administration. Nico gituma muhora mubona umuntu aza muri BMBC gutora document ambuze akabura mu maître, akabura mu engineer akayitahana. Bakanayimusigurira kandi neza mu buryo bw'ubuhinga. Turafise ishure rikora nyene kujya kwandi mashuri. Kirumvikana. Nako turiko turiga no mwaka udashoza kwigiza bigezweho. Sivyo? Nuko rero murakoze twaravuze ko inyuma y'ifaze igeneye abakozi bakuru muri biro b'abahinga novuga hacaza faze y'abandi ba technicien bakora ku mashantier, haze na faze y'abandi bafundi bakorana bakoresha amashini yacu dukoresha kuri tele mu kubaka amazu y'abantu kugira ngo abakiriya bacu tugume tubaha ibintu bikoze neza kandi vyihuta. Nk'ubu buhinga wowe uzi kugira ubusangize n'abandi batanu babumenye ni kugira ngo haje ibintu ngaha vyihute. Uyu yivyaze shaka n'abandi batanu kugira vyihute. Hanyuma uko umwaka uza rero logiciel zirahindura ukuntu zikora. Nako turanahindura arizo dukoresha. Kugira rero BMBC gumiri a jour tutize wosanga muri 2025 tukiri aho twari turi muri 2022. Ivyo ntabyo tweko kwemera turi entreprise abantu babona nk'icitegererezo sivyo? Nivyo rero tubibutsa yuko iyo mubonye abantu bariko baravuga baramaza kuri internet ivyo bakora, iyo mubonye abantu bariko barasibra abakiriya n'aba turi imboneza muri ivyo tumaze imyaka 10. Abo bantu bose mubona bakora ibintu bijanye no kubaka turi imboneza muri ibi bintu. Nimwe ari amakuru atwerekeye mudusanga dufise ibintu byinshi twakoze mu myaka 10 heze byerekana ko twaje dufise vision ndende gufasha igihugu yo gutera mitambere. Rero tugumye nyuma rero ivyo kwimboneza za bidusize nuko rero ko sinzi ko ari ikindi kibazo. Biratomoye ivyo mwareko murayagira abariko baradukurikirana, ariko gusa ikibazo kimwe nuko kubera iki mwahisemwo uku kwezi kose kukaba kuri dediye kuri ivyo bintu novuga byo ubuforoma no kwiforoma nyene kugira ngo ubumenyi bubandanye bukura, ni kubera iki uku kwezi? Umva nk'ubu dufise programme de formation twateguye module en fait twaragize ama recherche turagitiva ama equipe yateguye bino vyigwa ngaha muri twebwe. Hanyuma tumaze kwiga programme dusanga bidutwara ukwezi kuko ntitwahagaritse ibindi bikorwa turiko turakora nkayo tuvugana ni saa 4 dusa n'abahejeje. Mwese shaja muri tashe yiwe dukore ejo tuzosa twige mugabo n'ibintu abakiriya bariko baraduha tubakorera ngaha mu biro siti vyigwa ibicapu amadevi ibyo tugira ama coordination y'ibintu byo ku mashantier amakomande cyo yakora urumva akazi karabandanya. Rero twabonye ari wo mwanya wotuma dushobora kumara ibikorwa dutegeza kwiga ibintu vyinshi kuko urumva nk'ubu aha mutubona tuko twiga ibijanye na architecture amarugise dukoresha muri architecture tuyametriza turaba manuvote twiga amashasha mugabo nkejo twariko twiga ibijanye n'amadevi sivyo byari turiko twiga ibijanye n'ama design mu bindi bintu kugira ngo n'est-ce pas nkuko vyapanze. Rero twiga vyinshi ntitwavyiga indwima canke zibiri punde. Hanyuma twabonye byohera mu kwezi, ariko abakiriya baza kubona kino iganiro ntibare kutuzana ibikorwa tucyo kivi twe turakora na 24 barabizi. Yego murakoze. Yego muyobozi mukuru turagushimiye cyane. Nawe urakoze cyane iyo mubatse ngo bakeneza na BMBC n'abahinga baguma bishira ku gihe.